Kuva kw'igenekerezo rya 25 Munyonyo uko umwaka utashe harabaho iminsi 16 yahariwe amabi akorwa bifatiye ku gitsina. Ikivugo c'uno mwaka kivuga ngo turandurane n'imizi amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Uno munsi ndi mu kigo Centre Jeune Kamenge. Ishirahamwe mpuzamakungu IRC rifadikanije na ONU Femmes, Union Européenne na Republika y'u Burundi ryaratanguje icese ibikorwa vy'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Ishirahamwe IRC ryahisemo gutanga ubutumwa ricishije mu bikorwa vy'ubuhinga nk'uko bishikirizwa na Ali Amadou ariserukira mu Burundi. Nous avons choisi l'art parce que l'art, tout le monde sait que c'est un moyen d'expression qui est très fort. L'art mobilise. Je pense que le festival aujourd'hui nous a montré à quel point l'art peut mobiliser toutes les couches sociales, toutes les catégories sociales, jeunes, hommes, femmes, adultes. Tout le monde s'est mobilisé et à travers les différentes productions, que ce soit le théâtre, que ce soit le slam, que ce soit les chansons, la musique, des messages ont été passés et les jeunes sont plus attentifs et écoutent plus et sont plus mobilisés par ces outils qui sont des outils puissants. Et c'est pourquoi on a estimé que l'art est aujourd'hui un moyen sur lequel nous devons nous appuyer, surtout si nous voulons toucher les jeunes. Aujourd'hui, ce phénomène, beaucoup l'observent comme étant un phénomène qui ne concerne que les autres. Non, ce phénomène nous concerne nous tous. C'est nos filles, c'est nos mamans, c'est nos partenaires, c'est nos épouses, c'est elles qui sont affectées. Si aujourd'hui ce n'est pas chez toi que c'est arrivé, demain c'est chez toi que ça arrivera. Donc chacun doit se mobiliser, chacun doit apporter sa pièce à ce combat pour que nous puissions ensemble éradiquer ce phénomène qui aujourd'hui est en train de travestir toute l'humanité. Umushikiranganji w'ubutungane Artemon Katihabwa yaserukiye leta yamenyesheje ko leta y'u Burundi yafashe ya mbere mu kurwanya amabi yose afatiye ku gitsina mu korohereza amashirahamwe akorera muri ico gisata. Turazi neza ko amabi afatiye ku gitsina ari ubwoko bwinshi. Aha mu Burundi kuvuga ayatari make, yaba ayafatiye ku bukoba, yaba ayafatiye mu kuhohoterwa, mu kutaronswa ijambo canke mu kudashikira ivyo byose abandi bashobora gushikako, kandi nawe uri Umurundi ukwije ibyangombwa wategerezwa kubironswa. Muri ico gihe rero iyo bamwe babironka nawe ntubironke uba uriko urahohoterwa. Leta y'u Burundi rero yafashe iya mbere mu kurwanya bimwe biboneka amabi afatiye ku gitsina. Mbere ni naho mubona hariho amashirahamwe, iyoroherezwa ry'amashirahamwe yafashe iya mbere mu kurwanya ibijanye no gufatwa ku nguvu, mbere n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Aha rero leta y'u Burundi ivuga iti umuntu wese niyubahirizwe uko ari kose, uko Imana yamuremye, amenye yuko umuntu atawusumba uwundi, twese tungana imbere y'amategeko. Abanyamuziki n'abandi banyabuhinga batandukanye bari bahashitse guteramisha abitavye ivyo birori. Babicishije mu mvyino n'izindi ndirimbo zitandukanye, baratanze ubutumwa bwo kurwanya amabi afatiye ku gitsina.
minsi heze twarakoze ibiganiro bijanye n'amabi akorerwa abagabo. Twarabonye yuko hariho abagabo bahohoterwa, ni nkuko hariho abapfasoni bahohoterwa, abagore bahohoterwa. Twizera neza yuko biciye muri iyi minsi 16 aho uri aho uba ugiye nawe guhindura kugira ngo ushobore kurwanya bene ayo mabi.